Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Ahazwa Mukama. Muri irya minsi Yezu atangura kubwira ishengero ryahinda ati urugwaruka rubi rurondera ikimenyetso. Nta kimenyetso kindi muzohabwa atari ikimenyetso cy'umuhanuzi Yonasi. Nk'uko Yonasi yabaye ikimenyetso c'abanyaniniva, niko n'umwana w'umuntu azobera urugwaruka. Ku munsi w'urubanza umwamikazi yo mu manuko azohaguruka kwagiriza abantu b'urugwaruka agire ko abatsinde, kuko yahanutse ku nkiko akaza kumva ubwenge bwa Salomo, kandi hano hari uruta Salomo. Ku munsi w'urubanza abanyaniniva bazokura hasi kwagiriza urugwaruka bagire ko barutsinde, kuko bihanye kubera inyigisho za Yonasi, kandi hano hari uruta Yonasi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mwamaze kubona ko haciye imisi 7 dutanguye ikarema. Inyuma y'imisi 7 dutanguye ikarema, ijambo ry'Imana uyu munsi riraje iwacu risa n'irigira riti hagarara gato, subira ugaruke, ibuka ijambo twinjiranye muri iki gihe ceranda cikarema. Ijambo rikomeye ryatwugururiye kwinjira muri iki gihe ceranda ciza caho Imana ishaka kudusubiza ubwiza bwayo nogira ntibushingiye koko mu mutima wacu, bugaheza bukagaragarira mu ngiro n'ingendo vy'ubuzima bwacu bwa misi yose. Mukama akagira ati hagarara gato, subira wibuka ugaruke, kurikirana aho ibintu bigeze, kugira ngo ivyo wari wihaye kw'ingingo bigutuma ugaruka ku Mana urabe yuko bitarazimira, ko ukiri ku rugendo rwiza. Mwumvise ijambo rigarutse rero ariryo ryatwuguriye ikarema, ni ijambo ngo guhinduka, kwigarura ku Mana, la conversion. Ni ijambo rikomeye cyane muri iki gihe, ni n'ijambo rikomeye mu buzima bw'umukristo. Tumaze igihe mbere twaratanguye kurizirikana hamwe mu nyigisho ndoramana zica ku radio mu kiganiro cyitwa ukwemera kwacu, uguhinduka, ukwigarura, ukugaruka ku Mana. Ni ikintu gihambaye cyane. Kira noneho no twebwe kuri Radio Maria hoho ni ijambo ngenderwako rya evangelisation. Uguhinduka, ukumenyesha inkuru nziza, kuguma kuvyara inguvu zihindura ibintu mu muntu. Tugire Kristo. Nta kintu kibishe nk'igihe umuntu muhura ukumva umenga yaramaze gusaza muri we. Nta dynamisme de croissance. Guhinduka benshi hari igihe tubifata nk'uko umenga no kuva nogira muri eta y'igicumuro, kuva ahantu mu gicumuro ukivamwo ugikira ukagenda gusa muneza y'Imana. Sivyo gusa, hariho iyindi siguro yo guhinduka yaho ku muntu yavuye mu gicumuro aba nogira abohotse ibintu vyamuzitanya, agaca yinjira mu ntumbero yo kuguma akura gushika ashikira igihagararo ca Yezu Kristo. Ibatisimo ntihera kuri ujya munsi bakubatiza, iguma iherekeza ubuzima bwawe, bugategerezwa gukura, bugenda bwinjira mu bwiza ku bundi, bugenda buraduga bwinjira mu bwiza ku bundi, ku buryo byari vyiza yuko umuntu hagera kwava muri ubu buzima hano ku isi yumva ati koko gabundi simpfuye, ahubwo mbandanije gwa rugendo, ndinjiye rero mu mwuzura w'ubuzima. Kumwe Teresa yavyumvamwo agira cikana, kumva yuko adapfuye ngo ahubwo yinjiro mu buzima, kuko yagumye mu ntumbero igendira kuza ubuzima. Naco gituma rero uguhinduka sukwiyama gusa gukora ikibi, nukwinjira no mu ntumbero yo gukora iciza, arivyo bigenda birakuza umuntu agaheza akaguma yinjira mu bwiza busumbirije bw'Imana. Umuntu atemeye gufata iyo ntumbero
acacika umuntu amenyera ivy'Imana ugasanga yabipfiriyemwo, kandi birababaza hakubona umuntu ari mu vy'Imana yabipfiriyemwo, upfa umubona umuntu atigeze avyemera. Sinzi ko murabibona, nta kintu kibishe nko gura n'umuntu wo mw'iradiyo mugasanga ngendera amaprincipe y'ikibi. Wewe uri uwo muri Radio Maria, wewe uri umu evangelisateur, none ya conversion iri hehe muri wewe? Ugasanga umuntu ashobora gusigura ikintu kibi, uguriwe cwanze ugatelefona coordinateur, uyu muntu muramuzi? Pati uyu muntu uro mw'iradiyo, kuko wumva umenga ukungene ahagaze, ingene ashobora gusigura ibintu, ingene ashobora kuvuga ibintu akisigura mu bibi, kibaza uti none finalement. Nico gituma iki gihe tukironka kugira ngo ayo ma contradiction akomeye, ushobora gusanga umuntu ashobora kuba mu bibi biriko biramwicira, aho yokiriye bikangure, hazi ijambo rikomeye rikangura nikagira riti wewe uri kurapfira aho wokiriye. Uguhinduka rero ni ijambo rikomeye cyane ryo kuzirikana mbere umwanya wose muri iki gihe cy'ikarema, aho bikaba ibindi bindi. Niryo rero rigarutse. Yezu murumvise yuko agarutse kuri Yonasi, kagira ati Yonasi yarabereye ikimenyetso gikomeye abanyeniniva. Igisomwa ca mbere kica kiratwereka ingene n'ubundi Yonasi ngo yahagurutse igisagara ngo ca bogiyemwo iminsi 3 kigira mu munsi umwe abaramaze gutanga iryo jambo, kandi ijambo rikomeye rica rirafata mu mitima y'abanyaniniva gushika no ku mwami. Harimo inyigisho nyinshi. Ugambere uko kuntu Yonasi igisagara umuntu yogenzuye iminsi 3 akakigera mu munsi umwe, harimo inyigisho yuko kwisubirako, guhinduka, kandi vy'ukuri atari ivyo vya fasade. Vy'ukuri ko Imana ikabonetse mu mutima w'uyu muntu, haraje ivyumviro bishasha, haraje mindset shasha, haraje mentalite yindi. Ivyo birihuta gose, birihuta, nubibikire ejo hirya y'ejo, bonda bibitse nzoraba kumbure hageze mu ndwi nyeranda n'uyu munsi nyene. Ejo hashobora kuba ari kera, ejo hashobora kuba ari kera. Ngo Niniva yose guhera no ku mwami, ngo n'ibikoko vyose. Aha bigomba kuvuga yuko ijambo ryo guhinduka iyo mbere rihereye ku bantu usanga bafise inguvu n'ububasha bwinshi kuri ubu buzima, birafasha cyane ku buryo bw'uko usanga n'ubuzima bwose buciye bubangukirwa kwinjira mu ntumbero yo guhinduka. Bivuga yuko guhinduka si ivy'umuntu gusa, guhinduka ni ivy'igihugu cose, ni ivy'umubano, ni ivy'umugwi w'ubutumwa, ni ivy'abo muri Radio Maria bose uhereye kuri patiri wabo. Si ivy'umuntu umwe gusa ukwiwe, imigwi, mu migwi dukoreramwo ubutumwa. Ubwo nta bintu mukamagira ati ibi bintu murakwiye kubihindura, mugahindura indinganizo, mugahindura intumbero, kugira ngo n'umwe muri effort yiwe, mu kigoro kiwe ko guhinduka, yorohegwe. Tugere Kristo. Haro nk'abantu bahora baza nko mayikute, ukabona ibyo uri kuramusaba yuko atavyazoshobora kubera ahantu abaye, kubera ibintu akoreramwo, kubera ibintu ahantu amara umwanya munini w'ubuzima bwe, kandi ushobora gusanga aho hantu hamufise kw'ijambo. Mbere rimwe hari igihusha ushobora gusanga umuntu umusavye uti aho hantu ako kazi sakazi k'Imana kavemwo, ukaba ugomba guhura n'Imana, ukaba ugomba kuba umuntu w'Imana, aho hantu uri ntibishoboka, ntibishoboka. Haraziritse ku buryo n'intango inagoye. Nukuraba hariho abantu turya amahera ari mu ivyaha bikomeye gose, kandi naho uza kuyashikanamwo icicumu mukama yakubwira ati ayo mafaranga jewe sindabugambira amafaranga,
ndaba umutima wawe urahambaye cyane gusoma amafaranga. Cagira ati Pati wowe ushaka tubeho gute? Reka Pati izo nyigisho zanyu reka. Hari abantu batwumviza ngo reka ngo ni cya Patiri. Reka mbe ndabayeho, mbe ndambaye ibisheneta no seruki ibiduga vyiza. Mugabo urazi neza yuko ivyo bintu biteye kubiri n'ingingo wigeze guha Imana yawe ukavuga uti naramwemereye ko nzomukorera, nzomusenga, ko nazo kwigera ndamuhemukira na rimwe. Urabizi neza. Hariho nk'ibintu iyo twabibayemwo ushobora kumva yuko nawe usinzira umenga ibintu byose uravyumva aho hanze. Nturuhuka kuko umutima ntibikwigwa mu mutima. Abenshi ugaca usanga agenda mu biyago vyinshi kugira ngo umutima ntugumubwira uti hariho ibintu. Agaja mu kiyago cinshi ugasanga atera inkuru nyinshi kugira ngo umutima aratinya gacerere. Ziko nabana baratinya gacerere. Bagumana amayikutere mu gutwi, yumva imiziki umwanya wose n'igihe aryamye nasinzira amayikutere mu gutwi. Hariho abajene ngira nti mwebwe a 50 amatempa yanyu azoba amaze kugwara mwese. Muzoba mugwaye amatwi. Nta kintu kiyabaza nk'igihugwa y'amatwi. Aho ushobora gusanga bariko barimba akarimbo karyoshe ukumva ibintu bigira ngo du ntiwigere uryoherwa n'akarimbo keza. C'est triste. Ugashobora gusanga umuntu atinya agacerere agenda mu nzoga nyinshi kugira ngo uwo mutima unwaye mu kintu kitamugarukana muri we. Ndashavyemere kuko hazuza igihe ivyo bidakora. Hazuza igihe ivyo bidakora vyose bikuve ko usigarane na wa mutima wawe. Tugarutse kuri iri jambo rero, Yezu akatwereka abantu benshi twibaza tuti mbega ikintu gikomeye imbere y'Imana niki? Igitangaro gikomeye imbere y'Imana niki? Turirutse twese hariya kwa mupasteri ahora huhu umuntu akagwa ngaho arimwe amavuta arimwe ububasha bwinshi. Gushaka gusanga n'ivyo amashetani ashobora kubikora. Baramuzi ko shetani ashobora kubikora. Simvuze ko babikora bose amashitani. Mugabo no kwitonda. Yezu akagira ati hakwiruka inyuma murondera ibitangaro, rondera ijambo ati abanyeni niva bazubabera urubanza kuko bobo Yonasi nta bitangaro yakoze. Yavuze ijambo barahinduka, baravayo, baremera. Baca rero bonyene bacika igitangaro c'Imana. Bacika ikimenyetso ku buryo n'umwana w'Imana Yezu Kristo akibikora kakababwira ati tugire Kristo. Hari abantu mu bana bahindutse barava mu bintu wowe ukibirimwo. Abantu badashaka guhinduka iyo bahuye n'abandi bagenzi babo bahindutse babivuyemwo bagomba kubakwega bagaruke mu kubatwenga ngo araje wawo undi azohindura n'isi. Tangura kugutwenga ngo mbene vene tuzoyitangura ryari? Urikura mutwenga mugabo impera n'imperuka udahindutse uyo muntu azokubera urubanza. Urindiriye igitangaro komesha, bwira ya Mana yawe yandika izina ryawe mu kirere ndayibone hanyuma cenemera mpinduka. Suru nigiye ari kwirabambwa ku musaraba baramubwiye bati imanure tuce tugukomera amashi kuri umu influenceur umustar akomeye tugushire ku mastatut. Ntavyo yagize yarihoreye kuko ntawagomba gufata ku kagobero. Abwira urukundo rw'umutima wawe, abwira ukuri yagushize mu bwenge. Yamaciye bugufi utamenye kumwumviriza mu gacerere uzorengana ari ngaho imbere yawe. Ari mu ngingo nziza yose y'ijambo rigororotse ritanganya umutima mwiza. Nturinde kumurindira maka mu bitangaro. Krisi yakoranije abantu stade yose ikuzura, hose yakuzura, aha kwantuze nyakuzura gushika basesekare no kuri Radio Maria Burundi. Ijambo ryonyene ryarabahinduye. Amajambo yama yavuzwe ugasanga turamaze kuyamenyera.
bese bimwe byaho mwitsa amana yo kuri radio. Okay, turabizi ibyo akunze kuvuga. Rikarenganuko sigi wanje nijye umukama, kuko na jewe ari gihe rinyicarika rikambaza, mbe Pati nawe w'uyu munsi ugejeje indwi iraheze, ugejejeho urugendo rwo guhinduka kuri bya bindi tuzinanyemwo Pati? Abari ntavyo bazi, mugabo turabizinanyemwo n'umukama mu mutima wawe. Kuri mwe tuzinanyemwo hariya, ugejeje he? Ugejeje he? Indwi irigoroye, mwabibonye? Indwi yaheze. Ejo mwari ngaha mwese mujondamitse umutwe nk'urubingo ngo rugero ruvunike, nsiga umunyota Pati. Bigeze hehe? Bigeze hehe? Hey, jambo riracaza, bigeze hehe? Igitangaro gikomeye rero kuri Yesu. Igitangaro gikomeye Yesu kumuguruka, suguca umuntu akira ubwa mbere cancer. Ashobora kutayikira, mugabo yarakiriye ijambo umutima we wose, n'ivyo vyose bimuriko yaravyerekeje umukama, agasigara bibamwo ari mu kiyago ciza n'ubucuti bwiza n'Imana. Imana ishobora kumukiza tukayininahaza, mugabo naho itoci gikora ukumva umuntu ahumeka neza, ahumeka urukundo. Ukumva umuntu atashobora kumva ko yo kwicara n'umuntu badasangiye ubwoko, badasangiye umuganga, badasangiye intara, badasangiye ibiki, ubona ibintu byinshi twamatiko turapfa, ashobora kwicarana nawe agasangira nawe. Kandi ni twese tubikeneye. Hari ahantu higeze kuba urubanza rw'abatwa, umwepiskopi ari hano sindamuvuze mu izina, asangira nabo, arafata ku mukenke wabo arasoma, atasha abapatiri baramuhakije, musenyi we urazi kujya gusangira n'abatwa? Ubwa mbere gushobora gukura ikintu c'akagaye, guhinduka ko kagaye ushobora gusanga twarashize ku bantu bamwe bamwe, ukumva umenga n'umusuzo, umenga si umuntu akwiye. Nk'icyo kuguhindukamwo kubera ijambo ryiza wakiriye ukagira uti, kuko ari ya Mana yatwambitse twese ishusho yayo kubera Yesu. Mwumvise ngaheza agira ati ngo kuko ngaha ari usumba Yonasi, ariko arivuga mu bisanzwe. Abanyani niva babonye umuntu nkabo arababwira ijambo rikomeye barahinduka, none mwebwe muri imbere y'Imana muguma musaba ibindi bitangabo. Yari yarakijije abantu benshi, yari yarabakirije abagwaye, arabakura kwa mashetani, yarabarembeje abagesheje, arabagaburira imikate bashonje, mugabo ivyo vyose ntaco babibonyemo. Baguma bamusaba ibitangaro. Kora igitangaro kimwe cafunga kinywa tugukomera amashi, tugushire ku mastati twese. Nivyo maze kubakorera. Umukama yama yakoze ibitangaro, mugabo igitangaro kirashobora kudahindura umuntu, ariko ijambo ryiza rigashobora gukora kumuzirikanye, rikawuhamagara, rikawuhingura, umuntu agafata intumbero nziza nshasha. Ataruka igitangaro kidakenewe, hari gihe ibitangaro bikenerwa, Imana niyo nini yimenye iti wowe ha hantu harakenewe igitangaro. Sitwe tuyitegeka, sitwe tuyitegeka. Abantu bazana amanyama menshi imbere ya Yezu ngo kora ibi. Abo murazi uwo muri imbere yiwe. Murazi yuko na Herodi kugira ngo amukekeze amubwira ati muntu w'ibitanga, nkorera ibitangaro nkurorere. Yezu arihorera. Ariko rero tugire Kristo. Harano agomba gusozerera ijambo rikomeye rishobora gutuma umuntu yaryakiriye ikimenyetso, kandi rigaca riba ikindi kimenyetso ku bandi. Nirihe? Ni iryo nyene ryo guhinduka. Tugire Kristo. Aha nuko batabiduhaye kuva mu ntango. Yonasi kugira ngo ijambo ryiwe rishobore guhindura abanyani niva n'ibintu barimwo, ibintu bigoye. Ntibaze gushikaho Imana igira iti Yonasi haguruka birihuta. Hari ibintu bigire bibagweko kubera ibintu bikwegera. Burya ibyaha byacu ariko ico twibaza tuti ni Imana icirungika amahani bya. Mugabo nkuko twabizirikanye mwebwe murabizi yuko igihe dukoze ibyaha twitega amahano yavyo, tutabivuyemo ngo tuvyigaye, twitega amahano yavyo. Cyane cyane igihe tubikora twiyorobetseho.
igihe tubikora twiyorobetse, n'aya mahano nyine ubona atubako mu gihugu cyacu, bikanka ko igihugu cyacu gihaguruka kuko tuvuga Imana ariko kandi tugashima kubera mu bintu bigwanya Imana. Mbere ijambo ry'Imana rikagira riti nibihere mu bakuru. Mwumvise umwami w'Ininiva ingene atanga ikimenyetso. Hari abantu bagomba kuba beza. Sinzi umunegezi kwandika agira ati baransabye ngo simba umusuma, simba umubeshi. Ati mugabe iruhande yanje bose bariba, bose barabesha. Bagomba gute ko mba umuntu mwiza? Umukuru akaza agakarira abantu bato ati hehehe nimusubire kuza muragira gutya. Mugabo yasohoka akaba ari kwagira nawe. Ibintu bica biti inguvu. Niyo wategereza guhagararira ibiciro, abantu ntibarenze ibiciro, mugabo gasanga kuri station yawe wewe ni utanga igitoro ku mafaranga arengeje kandi mu kinyegero. Ibitoro hazokwama hari mwingorane komsa. Ibiciro bizoguma biduga kuko ijambo ryo bihagarariye ryarataye inguvu. Ryarataye inguvu. Nkimije kubigisha nciyenza nkaca nangura kuba mu gihushane cyanyu pati bebe ibyo bintu wanyu uvuga uravyemera canke wariko uratera inkuru. Yonasi kugira ngo ijambo ryiwe rihindure abanyaniniva nuko yemeye akemera akanigana n'Imana akabanza guhinduka. Murazi ko Yonasi Imana yamurungitse akabanza kanana ijya mihimbire y'abanyaniniva ngende kuyibwira ihinduke, ahubwo yicishe ko abana b'intoke manura mukama bereka ikiganza cyawe. Uraza abanyaniniva ingene bagira nabi igihugu cyawe, kuko abanyaniniva ntibacana uwaka n'abanyisirayeli kuko barabatwara kw'imboye bakabagirana tiyo bobona nta jambo ryo guhinduka. Ndababwira ko wenda kuzi mukama ufise ibigongwe nibahinduka ucubagirira ikigongwe nibagume hamubahane. Nuko yavyiyumvira Yonasi, nuko yabishaka. Imana ikibanza irazana ikimizi kiramumira cy'imisi 3 acava y'amanyama yaheza agira ati ndagiye ndanyarutse ndabona ko bikomeye. Hari abantu badashaka ko abandi bokira, ko abandi botera imbere, naho yokora agatera imbere ngabijya ngo nivyo akora hari ikuzimu canke ni ushaka kumushirayo. Umuntu atigera agomba yuko uwundi yovayo yoba umuntu, atigera abona yuko uwundi ashobora kugenderwa n'Imana, ashobora kurenga bintu dasanzwe. Gira ati guma hari hasi mwamihimbira imwe, ubwoko bubi ntimwobona. Ivyo ntibiri muri twebwe kandi tukaza gusangira. Imana irankunda cyane, Imana iragu hinduka aho hantu hindura. Ahandi ho uri kurihenda. Imana nishinyagurizwa, Imana ntihendwa. Imana nishinyagurizwa, Imana ntihendwa. Yonasi yabanje kwemeranigana n'Imana arahinduka. Nico gituma ijambo yavuze rishobora guca rihindura abandi. Ntuzugombe guhagarara imbere y'abantu ngo uvuge ku izina ry'umukama ibyo utemeye yuko nawe bibanza kuguhindura. Nta nguvu bigira. Niyo muzovuga kumbure birimwo ubwenge bw'umuntu, birimwo teologiya nziza, umuntu akumva ko bipanze neza, birashobora kuba bivuze meme de façon poétique, mugabo kazorundira umuntu vyahagurukije bikamuzana imbere y'Imana. Wapi? Bizomushira mu bintu by'ubwenge bwo guharira ivyiyumviro philosophique teologiya, mugabo ngo uzubona uti yahinduye ikintu suru mperumbona. Ariko ijambo ritanzwe n'umuntu yemeye ko Imana ibanza ikaricamwe ikamukoreramwe ikamuhindura, iyo arizanye ntiriba rikiri gwiwe koko ririmwo ya Mana yamuhinduye. Kuko Imana idashaka kuducisha ko amajambo yayo n'ibivyiza vyayo nk'ibikoresho bisaza mu muntu agata. Yesu akagira ati muri abagenzi banje kuko ivyo nabwiwe na data vyose nabibamenyesheje. Tanga ijambo nk'abagenzi banje, ntimuritange nk'ibikoresho, ntimuritange nk'abacumukate, ritange nk'abantu dusangiye ubugenzi. Rizoca rigenda ririmwo ububasha bwiza
bushobora guhindura umuzirikanyi, bugahindura umutima w'umuntu akumva ko agendewe n'izindi nguvu zimuhagurukije muri iryo jambo. Ahandi hizo nguvu zizibigwa n'ukungene nawe utaryugururiye inzira mu mutima wawe. Abantu utanga ijambo ry'Imana turagowe. Yakobo aragira ati mwitonde ntimugombe kwigira mwese abantu batanga amajambo y'Imana, abahinga b'ivy'Imana, kuko dushobora kuzibiza ijambo rya nogira nti umutima wacu tukagomba kuzibira inguvu z'ijambo ry'Imana. Ahantu ejo bundi nigeze gusoma ndagira ubwoba, kama kagira ati ngo nico gituma abasaseredoti kubera yuko mwana yakagera ngo n'imihezagiro yanyu ntizofata. Yampaye isuka rero ni karabaye. Ukabona wako nkobotsi washizemo ubwenge bwose, muga we wahindutse, byaguhinduye, hari ico bigiye kugufasha. Ico gihe uraheza ukabisangira n'abandi. Suko buri mweranda oya, mugabo wemeye riraguhindura, rirakugira mweranda. Ico gihe rica rironka inzira y'Imana. Ni hamwe uca usanga umuntu avuze, uyu munsi musigaye mukoresha izo mvugo musumaho mu maporoti, ngo yatubwiye ijambo ririmwo amavuta, kandi ukumva utayo mavuta agiye kumuhagurukana ahantu. Onction bava ngo ni ijambo ririmwo amavuta, mbe n'amawoki n'amawusa n'amaki amaerayi muze muja kuzaga amaerayi ngo muje guhezagiza amavuta hezagirwa nayo mwepiskopa hezagira ngo abayisiga ry'abagwayi akuja muragenda kwihisiga atajyo mufitiye ubushobozi. Bica bigenda birimwo rero izo nguvu z'Imana, kuko zaronse inzira muri wewe. Igihe cyose ugomba kuvuga ikintu imbere y'Imana, banza wishire mu katabesha, ubwo nacemeye, ubwo ndacemera, ubwo ndemeye kwinjira kugendera mu ntumbero y'ico kintu ngire mvuge. Ico gihe Imana ikironka inzira. Nubu kivuze wenyine, handi ho bicika ibintu bihaza umutwe, bikavyara abantu baharira ivyumviro, hakuvyara abantu bahinduka bakagendera mu vyumviro bishasha, bakagendera mu mutima mushasha. Dusaba Mukama kugira ngo natwe dusubire tugaruke. Indwi iraheze, umwe wese arabe, turabe no mu migwi nimbare nk'ikintu twarumvikanye mu mugwi, kugira ngo duhindure, twagurire Yezu aho tugeze, kugira ngo nawe uyu munsi akugira ikimenyetso. Nakaho kuri Radio Maria ni kimenyetso aho hagati yanyu, aho muri quartier hari ibintu yahindutsemwo. Ejo ni mutahinduka namwe, niwe nzoshira imbere yanyu ndabaza, uyu muntu nimwari musangiye generation, nimwari musangiye igihugu kimwe ibiciro biguma bizimba, nimwari musangiye igihugu kimwe ibitoro biguma bibura, kubera iki yagumye ahagaze imbere yanje? Wewe wanse guhagarara imbere y'Imana, kube azo kubera urubanza. Nitwishinge kuba twenga, ahubwo twebwe nyene mu guhinduka Umukama twikoreko, azara tugarukana mu bandi akagira ati uriya. Nico gituma muhora mwumva muri Ecclesia Katolika n'abaprotestani bacu babitwagiriza kutariko dushira imbere gose ubuzima bw'aberanda. Niba Yonasi, niba Yonasi bacu. Haro n'abandi bantu naho Ecclesia itabirabemeza, iyashitse hagati yacu tukumva turi motive kugendera Imana, kugendana n'Imana. Nabo murumva? Murasaba Imana muze murahura n'abantu be nabo, ukumva uryoherewe kurondera Yezu, kugendana na Yezu. N'abandi yaje bazutimpika minga agapfungu kacakagwa mu bantu, abantu bakazimagirika. Dusabe kuba ivyo bimenyetso bishobora gutuma Umukama ahamagara abandi, akabiyegereza, bagacika inshuti z'Imana, bagacika inshuti za Yezu. Amen.